niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Ikirundi c'abarundi tuyagire sogobu Patrice ndafatira. Kunda Burundi kunda bene bwo umviriza abanyamahanga baraduteranya umviriza turabavukana umviriza tunama rimwe umviriza kunda Barundi kundi cenebo umviriza kanyamahanga ntaratingata umviriza aracajingitwa umviriza ko tunama rimwe umviriza kunda Burundi kunda bene bwo umviriza. Nijewe ntafatira mu mana canke umusongore yamuka kumwamira umwamira rutongati rwa muremera wa giheta umwami n'abagabo giheta ca gitega gitengati yiteka n'amataba y'ubutore butonyanga ubutwari mu Burundi buzima. Nijewe ntafatiro niravye hasi hejuru nkizeza gukundisha Burundi kandi atana kimwe njejwe kiretse kuvuga ya majambo nyene wumva mvuga uko ndayavuga kandi hari habovuga kunsumbya mugabo batabivuga kuko ukuri ntikuvuga ukuze kuvuga ukuzi kandi yaguhishuriwe. Jewe ntafatiro taridatuba kandi ridomeka yandi matara kuko naho wagatere ukamera amenyo yepfo na ruguru ukamera ubwanwa n'ubwakwaha n'umuyange amaso yawe akabona kabi n'akabibi nta na hamwe urabona itara ryidoga ngo ndatuvye kandi ndatumvye kuko nadometse amatara menshi. Itara rimagwa no kwiturira rikirya rikimara nkuko zina muntu amagwa akazimanganya no kwigungira kuko ata muntu numwe yakenye ngo nuko akenutse gutanga no gufashanya. Niyo yohwerera mu citwa ubukene abamwamuka ko baribera mu kibeto ko kubonwa neza kuko batavutse ku kiganza cibumbatira n'ibitari gwaco ahubwo cipfundururira n'ingenzi gwiriye isari ku nzira. Ino ndwi ni ikiganiro c'36 c'izina Burundi kikaba kibaye ikiganiro c'96 cyo gukunda no gukundisha Burundi. Ni ikiganiro c'13 c'intambo kama z'Uburundi. Ni ikiganiro c'11 c'ingoma. Ikiganiro c'34 c'Uburundi cari c'isabukuru y'igihugu yabereye ku magenekerezo ya 11, 12 na 13 myandagaro mu 2022. Ikiganiro c'95 cyo gukunda no gukundisha Burundi cari c'isabukuru nyene. Ikiganiro c'10 c'ingoma cari cyo kwiyamiriza umugwi amagaba wavugije ingoma wambaye impuzu z'iburaya. Kino kiganiro rero ni ikiganiro kibiriraho kuko kuva ejo ndaronka amakete menshi cyane. Itongo ry'ikirundi c'abarundi, ikivi c'Uburundi, intambuko yo gukunda no gukundisha Barundi, isuka y'intambo kama, isemo ya mbere ariyo y'ingoma zavugirijwe mu Buganda Mw'Isabukuru yitwa Nyege Nyege ryabereye ku nkengera c'icuzi Nili mwene Kagera mwene Ruvubu mu Burundi, Ruvubu mwene Ruvyironza mu Burundi, Ruvyironza mwene Kigira mu Burundi, Kigira mwene isoko ry'icuzi Nili riri mu Rutovu rumina Afrika nzima kuko atana rimwe kuri ino surabona amazi yatemvye aduga, amazi zina musi yamatemba manuka. Uca wumva rero ko mu Rutovu ari hejuru yaho Nili rushikira mu kiyaga citwa Mediterane. Ikigira ca mbere intangamarara. Nama mvuga ko mfise Abarundi benshi mu gitega canje ariyo telefone. Burya Abarundi barashika 13,800. Ibaze rero ubutumwa bwinshi naronse kuri bijya vyabereye mu Buganda. Burya ugiye kubiraba ivyo abantu bandungikiye wogira ngo Abarundi barambiwe n'ikirundi n'imico kama yabo kavuze umunyeshuri yitwa Mpundodri yivugira amazina mu Ruyigi. Birakwiye ko ingingo zifatwa kuko ziriho kandi zigafatwa n'abantu babijejwe. Hariho umunyacubahiro yavuze ati ibaza igihugu itegeko rifatwa ntirikurikizwe. None ko hari itegeko ry'ingoma, none ko hariho n'ibihano bijanye n'abantu barenze umuco kama ku ngoma, none ni kubera iki ingingo zidafatwa? Nagira mvuga ikintu, hari ivyo ntaravuga kandi nkeka amagaba yama yiteze mugabo sindavyibagira nzobikora ntaco niba mpakanya.
Ikigira ca kabiri ingoma n'abagore. Nama ndabivuga, ndabivuze, nejo nzobivuga, n'umunsi noba ngomba gupfa nzobivuga. Umugore avugije ingoma mu Burundi si icaha. Nta ntama iba yuriye inzu, si icago namba. Uwushaka azoze tubiyage, nimundesha kure ziriho. Sindaronka akanya ko kubivuga neza, hamwe Abatimbo muzi bambarira ngo mu mugwi navugiriza mw'ingoma harimwo abagore. N'ubu barimwo ntibavuza, ubu baravyina gusa. Kubera iki? Kubera ko jewe ndi leta y'u Burundi. Leta y'u Burundi igizwe n'abarundi, naje ndi umurundi. Ncamba leta rero. Leta y'u Burundi ntiyobuza ikintu kumvo zayo ngo ndayivuguruze. Mugabo n'ubu ndabivuze, nejo nzobivuga. Abamenyesha makuru muze mubimbaze ndabishure. Umugore avugije ingoma mu Burundi ntabamenje. Si igicumuro, si icaha. Ni nabo bazitanguye. Bagiye kureka kuvuza ingoma kumvo zo gutunganya ingo. Mugabo sibindi n'ibindi. Ikigira ca gatatu, intangamarara y'itandukaniro riri hagati y'umurundi, umunyafrika n'umunyaburaya. Ivyo abarundi banyegeza n'ivyo abazungu banyegeza si bimwe. Aha ndiko ndavuga abarundi, ndiko ndavuga abarundi kazi. Abarundi kazi umubiri wabo hariho ahantu banyegeza gusumba handi, nko mu maso urahabona, nko ku maboko urahabona, n'ahandi urahabona, mugabo hariho ahantu banyegeza. Abazungu ko kuko mu maso habo urahabona, hariho aho banyegeza naho berekana. Abarundi kazi banyegeza hehe? Abarundi kazi banyegeza ibihimba biri kuva ahamera umuyange gushika ku mavi. Nukuvuga mvuze ahamera umuyange no kuvuga kuva ku kazi bakinda gushika ku mavi. Aho hantu habonwa n'abahagenewe gusa. Abazungu nabo sinzi ivyo bo banyegeza kuko nayo mabere bavuga ko banyegeza nkeka banyegeza imoko gusa. Kubera mwese murabizi mwamubona nk'abaririmbyi, mwamubona nk'abantu babubahwa, usanga bambaye impuzu zibonerana gusa, mugabo imoko nturibone. Je n'iryo berere banyegeza, sinzi ngene barinyegeza. Muragaba rero ubukoroni mw'abarundi. Umurundi wese n'umurundi kazi wese yabonye irya bere ry'urya Muganda kazi akabona ko ari rango yarataye akaranga k'abarundi. Ntakiri umurundi, ndabisigura gatoyi. Ntakiri umurundi. Uti kubera iki? Mu Burundi ibere ntirinyegezwa. Kubera ibere ni ikintu gikomeye gose. Ibere ni ikintu gitanga ubuzima, ni ikintu umwana yonka kugira ngo abeho. Mugabo umuntu akweretse ibere agomba kukuvuma ucugenda muribuka kiranga kiranga Imana w'umukenyezi. Ahantu umurundi kazi akweretse ucubona ko yabaye igishegu n'ahandi. Umuntu rero umunyafrika, umuntu w'umurundi kazi abonye ibere ry'umuntu naka ry'umugore naka akabona ibere ry'inkumi naka singorane. Nukuvuga wa muntu rero uri umurundi, wa muntu uri umurundi kazi. Ukabonye rirya bere ukacuvuga ngo ziranyazwe bwa bundi ntukiri umurundi neza. Vibuzimu ujiba ubuntu kubona ibere ry'umugore ariko aronsa nta ngorane. Kubona ibere rya nyoko wawe singorane. Kubona ibere rya mushikawe singorane. Muga hari handi hantu wobona kuri nyoko wawe, hari handi hantu wobona kuri mushikawe utiziranyazwe buno nyene ukaca wifuka mu maso. Ikigira ca kane ingoma zahavuze Mw'Isabukuru Nyege Nyege. Isize ya mbere intangamarara. Ahari ibintu ngoma shikirize. Nagomba tujane wumvirize ingene ndiko ndabivuga. Wumva uko ndabivuga, wumva amajambo nkoresheje. Hari ibintu ariko ndashigikira, mugabo kandi hari ibintu nshigikira uza gutangara ingene ndiko ndabishigikira. Ndabishigikira kubera iki? Kubera jewe ndi umuronzi, kubera jewe ndi umuhinga mu ngoma, kubera jewe hari ibindi bintu jewe mbona we kumbura utabona. Nuze tujane tugende buke buke. Isize ya kabiri ibibi. Iburi rya mbere iresi ya mbere. Jewe amareresi nabonye nabiri. Hariho amareresi usanga abantu berekana akantu gatoyi, jewe narigiriye kuvyironderera narabironse. Narahamagaye abantu mu Buganda ngo abindungikire, ntibabindungikiye neza, nca ndabirondera ndabironka. Iyo reresi ya mbere rero, ivyo uzokwandika kuri YouTube kugira ngo birabe nibi. Royal Drummer of Burundi Performance at Nyege Nyege 2022. Nivyo uzokwandika kuri YouTube uzoca ubibona. Iyo reresi mara umwanya ungana n'iminota 5 n'amasegonda 3 niho uzobimenya. Uburende tanguye ibintu bibi rero. Ku musegonda 47 Abatimbo barahaye imirisho abatabirekuriwe, barahaye abagore. Abagore ntibabirekuriwe ubu kubera ko leta yabibujije. Ndabisubiramwo. Nukuvuga ntibabirekuriwe kubera ko leta yabibujije. Ubwa kabiri ku musegonda 49 umutimbo atera imvyino araherekeza umugore ahaye imirisho.
kirazira kikaziririzwa uwufise imirisho agiye kunkiranya nta umuherekeza kuko numwami aba yamaze gushika mu ngabo ziwe nta muntu umwe amuherekeza. Ikibi ca gatatu ku musegonda 50 intambo uwo mutimbo yagize si kirundi n'ururirimbo si kirundi wamenga n'urukato mugabo sugwa ikirundi. Abatimbo barashaka kuvyina ikirundi bakavyina ni bashaka n'urukato rw'ikirundi barushe barashaka kumera nk'abatera urukato mugabo ruba rurukato rw'ikirundi ariko ivyo bintu bariko bararirimba si kirundi. Ino ni washaka ino muri Canada hariho abantu bagomba guha amahera umugwi wanje mugabo bambwira bati urazogerageza muririmbe mu gifaransa izo ndirimbo zanyu uzihindure. Nababwiye nti amafaranga yanyu ni muyagumye twebwe turirimba mu kirundi kubera ingoma zivuzwa mu kirundi zikaririmbwa mu kirundi zigatambwa mu kirundi. Hanyuma ntanayo bampaye Imana ishimwe. Ikibi ca kane ku munota wa mbere n'amasegonda 43 umusore ari kunkiranya aratoba gose kandi bakabire kuko uwo musore n'umuganda gutoba n'ibintu bisanzwe mugabo hari kuca haba umutimbo w'umurundi amwereka bigafuma bimunanira agafuma atoba bariko baramwereka hakatoba akora ibintu bimuje mu mutwe. Iyo muzanya abantu gutamba mubaba hafi mukamera nk'ababigisha. Kubisanzwe ni kuki tuzana abantu gutamba mu ngoma nukugira ngo tubadodeshe nukugira ngo tubanunkwishe nukugira ngo tubumvishe ingene bimeze ingene uriko uravuza ingoma ucu twagwa ukacuja mu yindi si ubutakiri kuri inosi. Ikibi ca gatanu ku munota wa kabiri n'amasegonda 5 niho bagiye gutera uruvyino rw'ikirundi n'ubugesera nene kubera iki uwo mwanya wose bamaze bakora iki. Ikibi ca gatandatu ku munota wa kabiri n'amasegonda 7 uwo muntu ari kunkiranya avuza imirisho itari y'u Burundi. Uwo muntu avuza inkiranya sumurundi n'umuganda avuza imirisho 9 kunkiranya kandi hari kuvuzwa imirisho 5. Umviriza bariko bavuza umutero witwa kabura nukuvuga ibishikizo bivuza umurisho umwe vyaretse imirisho 5 nukuvuga ibishikizo n'amashako bagaca bahurira ku murisho wa gatandatu nico gituma ari umuterero wa kabura n'umwana wa gatandatu kabura nyandwi. Imirisho y'inkiranya myinshi ishoboka rero ni 5 mugabo wewe yavuze imirisho 9. Hari ikintu kuye kumenya ingoma z'u Burundi mu gishora twe tuvuza imirisho 330 ku munota umwe. Imakebuko bavuza imirisho 318 canke 320. Reka je mfatire mu gishora rero imirisho 330 ukagwiza niyo mirisho 9 y'uwo muhungu ukacugabura na ya mirisho 5 twabwiza kuronka ucuronka imirisho 594 ku munota. Nukuvuga izo ngoma uwo muntu ariko arashaka ko bamuvugiriza kwisanza bamuvugirije nabi bari kuzivuza ku buryo bavuza imirisho 594 ku ngoma z'ikirundi. Nukuvuga ko harenze ko imirisho 594 ukuramo 330 haca hasigara imirisho 164. Urabona imirisho 164 ugwije kabiri ucuronka 328 ushaka kuronka gishora. Nukuvuga uwo muntu yaratebuka gose mu kuvuza yararenze urugero kandi ivyo batimbo bakabire kuko ivyo ntibibaho ni gicumuro bagize. Ikosa ry'indwi kugira uvyumve neza iyo mirisho yiwe ni nk'imirisho 3 ya mbere y'ubudemera. Abazi ubudemera murumva bavuza ngo niko bavuza nayo iyo mirisho ikaravuza yavuza ngo iyo mirisho 3 ya mbere mpera ko niko yavuza kandi iryo kosa n'abatimbo y'Ibujumbura bararikora. Hariho mu binabonye umuntu akiranya agira gutyo. Ivyo bintu barakwiye kubiheba mugabo urabona ni kumwe mpora bivuga nti neza na neza bazi dufashanye hanyuma nerekana ivyonzi kugira ngo ingoma z'u Burundi zironka amategeko yanditse hanyuma bakavyita ngo bya ntafatiro. Ikosa ry'umunani riri ku minota 2 n'amasegonda 46 uwo mutimba avugisha amaboko yose kirazira n'umurisho umwe ushika ku cahi kiretse umuntu ariko arakoma amashi aho ni mu giheta mu gishora. Imakebuko naho bariko barakoma amashi n'umurisho umwe. Ikosa ry'icenda riri ku minota 3 n'amasegonda 42 umuzungaje agendesha amaguru n'amaboko nta n'imirisho asavye mugabo umutimbo rayimusabira avuga ngo bose ngo himirisho bose vyumvirize neza uraza kubironka.
nta bose aba mu ngoma, haba umwami n'abagabo gusa. Mugabo abantu bavuza ingoma bose n'abahungu. Nta bagabo babaho mu ngoma, haba umwami n'abahungu gusa. Ikosa ry'icumi ri ku minota 4 n'amasegonda 20. Iyo mirisho barayimuhaye kandi. Ikosa ry'icumi na rimwe, nta muntu numwe avuza ingoma atambaye mu bitugu. Barahaye rero imirisho umuntu atambaye mu bitugu, kirazira. Kiretse ari mu myimenyerezo, mugabo ivyo biri mu bisagara nk'ibujumbura n'ahandi no mu mashure. Nabo bantu babitanguye kubisanzwe kirazira kuvuza ingoma uhenye, ubwiriza kwikwiza, urambara ukikwiza. Ikosa ry'icumi na kabiri, nta kirosa bafise abo bantu. Ikosa ry'icumi na gatatu, hariho umutimba atambaye nk'abandi. Abandi bose bambaye neza cane, mugabo wewe ntiyambaye ibitako. Aryo ni kosa. Ikosa ry'icumi na kane, nta bendera ry'u Burundi ririho. Abantu bariko baravugiza ingoma mu Burundi ntaco. Mugabo mu mahanga abatimbo babwiriza kuvuza ingoma, hariho n'idarapo ry'u Burundi barizanye, ibendera barizanye. Ikosa ry'icumi na gatanu, nta cumu bafise, kandi iryo ni kosa. Ivyo ndabizi rero kubera ko je nabonye amareresi yose. Iburi rya kabiri, ireresi ya kabiri. Ivyo uzokwandika kuri YouTube kugira ngo birabe nibi: This is what you missed at Nyege Nyege Festival 2022. Ivyo ni wavyandika, iyo reresi izociza. Iyo reresi kugira ngo uyimenye imara isaha n'iminota 30 n'amasegonda 38. Ikosa ry'icumi na gatandatu riri ku minota 35. Barateze inkoko ngo babaha amahera. Mana nzima dusenga tutari bubone. Kirazira kikazirizwa ko ingoma z'u Burundi zishera. Ingoma z'u Burundi zishera. Bamusonza mwigumye. Twege mu gishora twitwa ngo abasonza ntibihebure. Abaryama kwibanga. Basogokuru baramererwa nabi cyane. Bafata ingoma zikura mu giheta bazijana imuramvya, bakava imuramvya bazizana, bararuha. Mugabo nta na rimwe bigera bashera. Ingoma z'u Burundi ntizishera mw'abantu, kirazira. Iryo ni kosa ryo gutega inkoko, ni kosa ribi kabiri, ni kosa ribi gatatu. None mwagiye muri iryo sabukuru batabarishe, baraheza bakabariha mukongera mukigira bamayibobo mukazana inkoko. Ikosa ry'icumi n'indwi riri ku minota 35, ku musegonda 25, 32, 36. Abantu baragiye gutanga amahera kandi barayakira. Ikosa nuko babahaye amahera bakayakira. Ku musegonda 32 niho ujya mugore w'amabere yaza gutanga ishikanwa. Ku musegonda 36 haje wa mugore yamwambika umupira ngo areke guhena. Ivyo urazovyibara wenyene ntuhavugira ngo ntafatiro Patrice ngo ndiko mvuga ibintu bisunitse n'impemo. Ikosa ry'icumi n'umunani riri ku minota 39. Umugore wa kabiri yaraje kuvuza ingoma kandi baramuha imirisho, ni kosa. Ikosa ry'icumi n'icenda riri ku minota 40. Umugabo yaciye umugore inyuma agomba kumwaka imirisho, barabireka. Je nibaza kujya musore n'ujya mukobwa bari abantu bakundana kubera ubundi ntiyari kumureka. Umviza mw'abantu, ujya muhungu yagomba kuvuza ingoma, ujya mukobwa yagomba kuvuza ingoma. Mwebwe abantu muzohora muha imirisho, mubwiza gutwara imirisho yindi iri ruhande kugira ngo umuntu mugomba kudodesha, umuntu mugomba gufasha aze mu muhimirisho yindi, namugume mufise imirisho muvugisha, mugabo ntibagwarira imirisho nka kurya. Ikosa ry'imirongo 2, uwo muhungu n'umukobwa baratamvye ibintu biteye isoni ntibabuzwa. Ikosa nuko batabujijwe. Abo bantu bashaka bariko batamba ibintu vyo mico kama yiwabo, mugabo mubwiza kuca mubabuza muti ntibikunda. Je nagiye kuvuza ingoma ahantu biti Montreal, hanyuma haraza umuntu umwe acaranya kimirisho, je sinari zishagomba kuyikoresha, acaza kuvuza ingoma jewe mfise akaza kuyimvugiza ku mutwe. Naciye iyo ngoma ndayitura, ndayivyagiza, canamubwira nti wa mugabo saba ikigongwe uramenje. Ivyo ntibibaho mu mico kama y'abarundi, irasavye ikigongwe. Namwe rero mubonye hari ibintu bikozwe bitajanye n'imico kama, mugiza kuca mumugira muti twe mu mico kama y'abarundi iri ni kosa, iri ni kosa, iri ni kosa. Ikosa ry'imirongo 21, umusore yarukurikiranye uwo mukobwa kandi afise imirisho ari umwami. Kirazira, umwami ntashobora gukurikira umuntu numwe. Ikosa riri hehe? Nta muntu yigeze babuza. Kandi uwo musore amenga ariko arashwanda uwo mukobwa, mugani ko ari gushwana ko uwo mukobwa yahavuye agaruka baca baratambana, mugabo nta muntu numwe yababujije. Iryo ni kosa. Ikosa ry'imirongo 22 riri ku minota 42 n'amasegonda 13. Numugore wa gatatu yaraje gutamba, ndaza kumushikira uwo mugore. Ikosa ry'imirongo 23, umutimbo w'umwami yaciye atambana n'uwo mukobwa aje. Mwavyumvise, umutimbo w'umwami uwo n'umurundi. Uwo mukobwa ashitse baciye batambana,
yagoroye amaboko, ibyo ntibiba mu ngoma. Ivyo birashaka kuba mu bukwe, muga mu ngoma ntibiba. Ni gake cyane abahungu batambana n'abakobwa uko. Umutimbo w'umurundi yakoze ivyo, mugabo umukobwa wewe hariho ukuntu. Murumvise? Umutimbo w'umurundi yatamvye bisanzwe, muga umukobwa hari akandi kantu yongeyeko. Yari guca mubuza. Iryo ni ikosa ry'umutimbo kuko hariho ibirekuwe n'amategeko. Ingoma zitambwa n'abagabo n'abagore, mugabo ntaho bigera batambana uko yariko arabimugirira. Batambana mwereka ingene imbyino ndundi zitambwa. Nivyo na jewe iyo mpamagaye abantu b'abakobwa ngo baze dutambane bo mu yindi mico kama, ndabereka ingene bagira isambwe tukabigirira rimwe. Mugabo ntidutambana nka kurya kuntu nabonye ariko bariko baratambana. Bijya sivyo. Ikoza ry'24 ryo rya nyuma, ingoma bariko barazitamba, nivyo ziravuga, mugabo nta kamwemwe bari bafise. Abatimbo bariko baravuza, nta kamwemwe bari bafise, ahubwo basumbijwe n'abo banyamahanga bahaye akaryo ko kuza kuvuza izo ngoma. Iburi rya gatatu, insezero kubibi. Abo batimbo barafise amakosa atagira igiharuro. Baracomotse kwibanga ry'abatimbo. Barazivyaruje, barazihumanije. Barakwiye igihano kiboneka inoshwi kugira ngo ninishwi tubaye abantu baze bamenye ico basonera. Byaranabananiye gukuraho akajagari gatose kaza umuco kama w'abatimbo. Barakwiye guhanurwa hama bahanwe. Barakwiye no guhagarikwa nk'abandi bose bongere bahanurwe. Isize ya gatatu, ivyiza. Iburi rya mbere, ireresi ya mbere. Ireresi ya mbere niyo ndamaze kuvuga. Iciza ca mbere kiri ku musegonda 29. Umuntu afata amasanamu yarabonye ko impuzu iri kirava mu mabere yurya mukenyezi w'umugandakazi, arareka kuvyerekana. Ndamukengurukiye. Jewe ndiko mvuga ireresi nabonye. Hari izindi ireresi nahavuye ndonka bamufotoye neza baramwerekana amabere yiwe. Iciza ca kabiri, harabaye umukenyezi yambaye inshoboka kuguru yirabura n'igitenge ciribaya, yamukenyeje umupira wera ngo areke kubandanya hena. Ndamukengurukiye gose kandi yarakoze iciza. Kandi no gutanga amahera yaratanze amahera, nabivuze hahandi ku musegonda 36. Ubwa gatatu, uwo mukenyezi nyene yerekanye amabere, arafise akanyamuneza nyene karanga abatimbo. Ahubwo abarundi bari bijiriwe wewe ameze nk'uri mwijuru. Murazoraba iyo reresi, murazoraba iyo ninde, muraba kamwe mujya mugore yarafise. Kara kamwemwe karyohe ijisho, karyoshe kuraba. Jewe ndiko nshima ivyo nabonye, ivyo nagaye nari namaze kubivuga. Iciza ca kane kiri ku munota umwe n'amasegonda 26. Umusore yinjiye kuvuza ku nkiranya, yinjiye neza cane, aza ku mudiho w'ingoma. Ndamukengurukiye kandi vyiza. Iciza ca gatanu ku munota umwe n'amasegonda 49. Uwo musore yari yamya toba, mugabo hoho yabitoye, aragerageza akagira n'ibintu bigoye. Naramwigiye ko ibintu nzoraba ingene bimeze ko nanje no bishobora. Ivyo bintu nzogerageza nugukoma amashi, hayi mu kuboko kwari ko gukoma amashi, kukaba ariko kuca kuvuza kucaha ibuno nyene. Aho abazi ingoma nibo banyumva. Iciza ca gatandatu kiri ku munota wa 2 n'amasegonda 7. Abatimbo barateye uruvyino. Kumuyange wanzorirenza, nzorirengereza umugenzi, kumuyange wanzorirenza. Ubwo ruvyino baruvuza ukuntu, mugabo niko. Kandi bisha bitangaza ingene bavuza uko kwabo nyene. Abantu ntibavuza ingoma kumwe, mugabo bavuza ukuntu ugasanga biraryoshe uriko uravyumviriza. Iciza cindwi, ingoma zivuga neza cyane, nivyahi bikanye neza cyane, kandi naho atari myinshi ingoma zirakwija amajwi asabwa mu ngoma. Nukuri amajwi yose arimwo. Iciza c'8, ku ngoma y'inkiranya barabisikanya neza, nta kajagari gakunda kuba kiretse kuri wa muhungu na wa mukobwa, ahandi hose yagenda umuntu umwe. Iciza c'9 kiri ku munota umwe n'amasegonda 49. Hariho umusore yasavye kuza gukokera, akavuza neza cyane. Kubazobona iyo reresi mvuga, ari kwishako rya gatatu uvuye ku gikingi c'irembo. Igikingi c'irembo uribuka ko ari shako riri hirya, nawe rari kwishako rya gatatu, kandi avuza neza cyane, arakurikira neza gose. Iciza c'10 kiri ku munota wa gatatu n'amasegonda 40. Naho aza yavura akaza nk'igitengasi. Uwo muzungu aza ku mudiho w'ingoma. Uwaza yavura ninde? Nuwo muzungu. Kandi naho aherewe imirisho, urabona ko umudiho awumva. Nuko gusa kubita umurisho nkuko wogira ngo abatimbo bavugije umurindiro. Umurindiro n'umurisho bahagarika, bagaca bakubita rero imirisho bayikubitangana. Iburi rya kabiri, ireresi ya kabiri.
Iciza c'icumi na rimwe kiri ku minota 35 n'amasegonda 32. Wa mugore aza gutamba hanyuma amabere akaboneka aratanze amahera. Kandi ko yari yunamye yigoye arifata kugikiriza kugira ngo ntahenere abantu. Mwavyumvise muzoje kubiraba. Ku minota 35 ku masegonda 32 ujya mugore aragenda gatanga amahera. Mugabo kubera ijya mpuzu yiwe igoye amabere kugira ngo ntacavayo yafashe. Murazoraba urumva igihe hari mu buzima busanzwe ibere ararifata kubera azi yuko atari byiza. Mugabo ari mu ngoma yaciye avyibagira turaza kubishika ko hanyuma. Mwavyumvise iciza c'12 kiri ku minota 35. Ingoma z'u Burundi ziragahoraho kuko zirarahura umutima. Erega zaratumye uwo mupfasoni atakimenya n'ahari. Ingoma ni ikintu ciza kuko iyo zimaze kuvuga zigukura ahantu zikagushira ahandi. Hari igihe umugwi nigeze kuvugirizamwo wasanga twashwanye kuko haba hariho abakoze bidakogwa. Mugabo umukuru wacu amaze guhamagara ya mishwano ya mishamirano yose icituba igahuka nk'imboga kandi ntigaruka. Nukuvuga iyo ko turashwanira urukino rw'ingoma ruciyemwo ntitubigarukako bibiheze. Uba urorera uba uzivuza vyose ni hamwe. N'abatimbo benshi cyane bajaho zivugirizwa bagwaye. Nk'akarero no guha nariboneye umuhisi baranshakaje antima agwaye. Nanabonye kandi n'amaso yanje umutimbo yitwa Nestor Nduwayo atazigwa Ndunesi agwaye. Suwo Ndunesi abangaha muri Canada mu gisagara ca Ottawa. Si antime baranshakaje bamaze kwakira imirisho bakavuza ku nkiranya ingwara zabo zatumye bumva natwe kandi tubona. Wabenga bari bagwaye kuvuza ingoma. Ingoma rero zirafise ikintu muri zo gikiza. Ivyo narabivuze mu gitabu nzosohora Imana yampangaza. Ico rero umva ko ari iciza. Ikivyerekana nuko uwo mugandakazi ariko aravuza ingoma ntiyitayeho ivyuko amabere bayabona. Mwumvise navuze ko igihe yagenda gutanga ishikanwa agarutse amabere yarayafashe kugira ngo ntaboneke. Ariko mugari karavuza ingoma yaraciye avyibagira. Igikorwa nyamukuru kwari ukuvuza ingoma gusa. Ni naco gituma uwo mukenyezi atanga amahera ku musegonda 36 ariko aramwambika ntavyiteho. We ico yitaho nukubandanya ibanga giwe ryo kuvuza ingoma. Ibaze nawe uwo mugore ariko aravuza ingoma urabona ko wogira ngo ni ikintu ariko arikuramwo, wogira ngo ariko arasenda abavyeyi n'abaganza bamurimwo. Yari karivura rero uwo mukenyezi mvuga nujya amabera aboneka wamenga ariko arivura hayo nundi mpava nshikako. Ikiza c'13 kiri ku minota 37 n'amasegonda 40. Abaganda b'abahungu n'abakobwa baraherekeje abavuzi b'ingoma batambira aho bari. N'ubwa mbere y'ivyo ndabibona. Jewe aho mvugiriza ingoma, iyo abantu tuvugiriza ingoma bashatswe gose, nukuvuga bagashagwa bakaza baca baza aho turi bagatambira aho turi. Mugabo bwa rugambere je mbona abantu bagumiyo bari bakaba 4 5 6 bakaca baja ku mudiho w'ingoma bitambira ivy'iwabo. Biraryoshe kuraba. Bari bavyishimiye cyane no kuvuga ingoma zari zabaryoheye. Ikiza c'14 kiri ku minota 38 n'amasegonda 38 nyene. Ni iciza kubona haraje umuzungu ukabona ko ari kariga ingoma agashaka gukurikiza abandi bigapfa kumunanira. Yaraza akagerageza bigapfa kumunanira. Mbere ku minota wa 38 n'amasegonda 48 yahavuye yiga gusimba. Uwo muzungu nyene imbere yo kugenda yarashimiye uwamuhaye imirisho. Aho ni ku masegonda 50 arubaha umwami w'ingoma Ndundi. Yaramwunamiye. Ico ni ciza gose. Iciza c'15 kiri ku minota 39 n'amasegonda 6. Kumwe mvuze ko ingoma aragatangaza. Ubundi musore aronkejwe imirisho abanje kugira agatebetebe rimwe gusa. Uzobisanga ku minota 39 n'amasegonda 2. Wobeshera yayo mu gihe tagiye umwami n'abagabo mu myaka 80. Ikiza c'16 ku minota wa 40 n'umusegonda 1 umusore avuye gutamba asohoka neza wogira ngo n'umutimbo w'umurundi acuye umurisho wiwe agenda neza cyane. Ikiza c'17 umusore nashimye kuruta abandi n'uwari karatambisha umukobwa bigira nabi ufatiye ku muco kama wa wundi yagomba kumuca inyuma. Mugabo ari karatamba ingoma abigira neza cyane.
niba binsaba nzokurungikira ifoto yiwe urabe ingene yari yasimvye neza ku munota wa 40 n'amasegonda 53 ntiwo uraba n'akaroruhore bishobora abarundi bakeya cane. Ukama wibuka ko insimbo mu ngoma ziri ubwoko 14. Je naragize uburonzi bw'ingoma, jewe narababwiye ko nzi kwandika umurisho ndawumvise buno nyene ncandika ku rupapuro nkaca bisubiramo. Uwo musore rero naragerageje gufata ifoto kuri utondanya bumenyi yanje ndayironka. Yasimvye neza cane. Ikintu gusa kibuze kumbure ndamwigishije gatoyi ningene umutwe yari kuwuzana ku mavi ahande wejewe. Asimvye neza cane arakaramba arakagwira gahora ku ngoma. Ikiza c'18 kiri ku minota 42 n'umusegonda umwe. Uwo musore aragiza akantu keza atahona bwa kabone. Aratanije amaguru, arakubiranya amaguru, amera nk'uzokwicara ku bitsintsiri mugabo yicara hasi. Nukuvuga ibitsintsiri bihirya no hirya. Agaheza akavugiriza ingoma inyuma. Araraba bakuru mugabo akavuza inkiranya araba imbere. Nukuvuga ko imirisho iza kuvuza kucaha ikiri inyuma kandi hejuru y'umutwe. Ushaka ifoto y'ivyo mvuga uzoyinsabe nzoyikurungikira. Ivyo ni vyiza vyogeje ivyondo vyose be n'imivyiro ndakurahiye. Ayivugije uko gatatu ashira imirisho hasi afata ibirato vyiwe acarigira mu rundi ati ico nariko ndakora kirarangutse. Ikiza c'19 kiri ku minota 42 n'amasegonda 13. Hinji yundi mwigema atamba neza cane ewejewe. Ubwa mbere atanguye gutamba yinjira atambira n'inkiranya nk'uko bibwirizwa kuba. Ntashotse ayivuza. Abanje gutamba biboneka neza kwazi gutamba intambo yiwe kanaka jewe ntazi. Hanyuma arakiranya ukwiwe nyene kandi ubona ko avyishimiye. Ntibirengaho. Arihinze amera nk'uwica umugongo. Arabigize kabiri, arabigize gatatu, naho amarori yambaye atamworohereza. Arafise akamwemwe kerekana ko ashimye ingene ibintu biriko biragenda neza. Ewe yemwe, biraryoheye ijisho gose ntiworaba ingene uwo mwigeme yabiryoheje. Ndiko mvuga ko yabiryoheje, abamuhaye imirisho nibo bandi jewe ngayira. Isize ya kane ivyega leta mvyeyi leta nkozi. Leta y'u Burundi subwa mbere ihana abagiriye icaha mu ngoma. Abo batimbo nabo baragiriye icaha kuko ntabesha bijya bibi navuze nivyo naravye mu mwanya mukeya jewe mfise. Umwanya mukeya mfise n'uyuhe nuko jewe vya biganiro 32 nakora bijanye no kwiyamiriza Patience David Mbonabuca umwe yagufiriza ikirundi ngo kinyarwanda ngo comira imirunzwa ikirundi ubu ndiko ndavyandika neza ubu ndiko ndabisubiramwo neza ari hamwe Imana yompezagira ikampa magara mu kwezi kwa12 igitabo kizosohoka. Iyo nicara neza nukuvuga iyo nza kuronka umwanya ukwiye nari kuronka amakosa angana n'ubwoya bw'inka. Ivyo bakora ntibibaho. Basi nari kuronka yongana n'umushatsi w'umuntu ataragira ubuhanza. Kubera ivyo rero mvuze leta nkozi leta mvyeyi ni hane bajya abantu nka kurya yahanya abandi bose bagiriye icaha. Ahandi ho biragoye. Kwandika ko leta iteye ivyatsi ivyabaye ni vyiza. Mugabo hari abandi baronse amakete bongera barahanwa. Muri ico gihe rero kugira ngo ntihabe umwana n'ikinono nuguhana bose. Umuntu agomba kugira ikigonga akagira ikingwe bose, agomba guhana agahana bose. Mugabo haracari kare kumbure turacarorereye ibindi kuko nibitabejo nihavuka ibindi. Ntimuze muvuge ngo ntafatiro Patrice yijeje gukundisha abarundi ikirundi n'abarundi akagerageza kubakundisha imisho kama. Ntimuze mumbwire ngo ntiyavuze. Isize ya gatanu izozera. Kuri jewe ndi umutimbo nkaba nishinze gukundisha abarundi Burundi nciye ku kiganiro cy'undi c'abarundi ndashimye urukino rw'ingoma ndarushimye n'ukuri. Ningoma z'u Burundi zavuze uko biri kose. Singoma za dawe, singoma za so wawe. Ningoma z'u Burundi zariho ijya nkiranya yariko ibendera ry'u Burundi biribonekeza ubugira incuro ntazi kw'ingoma ari itunga Imana yahaye u Burundi atahandi riri. Burundi bikamishe rero. Bikamishe ishime wishimagize wishimirize wereka makungu kutwego tujya dukaravye dufise ikintu cy'agahanambwa. Ingoma zivuze nta numwe zidashika ku mutima nta numwe kandi ntakubesha kujya zavuga igihugu kikaguka kuko Burundi bwaba buriko buratera ibihugu n'ubwami bwegereye u Burundi niko nubu ingoma z'imico kama y'u Burundi zivuze kwisi yose nzima zisha zitera imico kama y'ibindi bihugu byose. Ingoma zivuze buno nyene umuntu acayibagira ko ari umuzungu acayibagira ko ari umwarabu acayibagira ko ari umwirabure acayibagira ko ari iki. Buno nyene abantu bose baraho baba bafise umutima umwe kwihweza keza kamuka mu Burundi
nukuvuga ingoma ziriko ziravuga abantu bose bazumva baca bavaho bari bakaca bagenda hehe mwijuru ry'Uburundi mu gihugu Imana yitoreye. Ako keza rero gatuma umuntu ahena ntanabibone kuko aba yamaze kuva kuri inosi yibereye mwijuru ry'Uburundi. Ako keza gatuma umuntu akira kandi yaragwaye injanyi. Ako keza gatuma abantu bose bagira umutima mwiza kandi umwe w'indansa n'intore. Ako keza karanga Uburundi kabwiriza gukingirwa, ndabisubiramwo, kabwiriza gukingirwa mw'abantu. Ako keza kabwiriza gukingirwa kuko kadakingiwe abanzi b'Uburundi niho bazohera mu kugatuvya nka cya gihugu kibanyi mwese muzi cihaye guha abakobwa n'abagore baco kwigana ingoma z'Uburundi. Ubuhoho uranyumva neza, ubuhoho ukaba umugwi atamuhungu numwe w'umuti arimwo. Burundi camujisho jewe Imana imbwira iti vuga nanje ndavuze, hanyuma ivyo mvuze muravyumvise. Jewe ivyiza nabibonye nk'umuntu w'umuhinga, umuntu ashobora kubikuramo ikindi kintu, kandi nababwiye ko bajya abantu bavugiye zijya ngoma hari ibintu nabonye jewe nzokwiga kugira ngo ndabe ko nogira nkabo, kuko hari abo nabonye bakoze neza cyane. Reka rero nsozere. Yari jewe ntafatira umumana canke umusongore yamuka kumwamira rutongati rwa muremera wa giheta umwami n'abagabo, giheta ca gitega giteka n'amataba y'ubutore butanyanga ubutwari mu Burundi buzima. Yari jewe ntafatiro niravye hasi hejuru nkizeza gukundisha abarundi Burundi kandi atana kimwe njejwe kiretse kuvuga ya majambo nyene wumva mvuga uko ndayavuga, kandi hari habovuga kunsumbya mugabo batabivuga kuko kuri ni kuvuga ukuzi kandi yaguhishuriwe. Yari jewe ntafatiro taridatuba kandi ridomeka yandi matara kuko naho wagatere ukamera menyo yepfo na ruguru, ukamera ubwanwa n'ubwakwaha n'umuyanga, amaso yawe akabona kabi na kabibi. Nta na hamwe urabona itara ryidoga ngo ndatuvye kandi ndatumvye kuko nadometse amatara menshi. Itara rimagwa no kwiturira rikijya rikimara nk'uko zina muntu amagwa akazimanganywa no kwigungira kuko ata muntu numwe yakenye ngo nuko akenutse gutanga no gufashanya. Niyo yohwerera mu citwa ubukene abamwamuka ko baribera mu kibeto ko kubonwa neza uko batavutse ku kiganza gipfumbata n'ibitari gwaco, ahubwo cipfundururira n'ingenzi gwiriye isari ku nzira. Kunda Burundi kunda bene bwo umviriza, abanyamahanga baraduteranya umviriza, turabavukana umviriza, tunama rimwe umviriza. Kunda Barundi kunda icenebo umviriza, kanyamahanga ntaratingata umviriza, aracacingitwa umviriza, ko tunama rimwe umviriza. Kunda Burundi kunda bene bwo umviriza. Cari kiganiro ikirundi c'abarundi mugitegurirwa na Patrice Ntafatira.